Ingabire y'amamatera agira ku majana 250 afise agaciro k'amafaranga angana n'imiliyoni 75 z'amarundi niyo yatanzwe n'ishirahamwe Sinerac, ishirahamwe ry'akarere rigizwe n'ibihugu bitatu, Uburundi, u Rwanda na Kongo, kw'ishure ryisumbuye rya ETS Kamenge riri muri komine Ntahangwa, intara ya Bujumbura, kuri uwa gatatu igenekerezo rya 29 Ndamukiza umwaka wa 2026. Umuyobozi w'ubuhinga muri iryo shirahamwe Sinerac mu Burundi, Desire Manangirakamaro, yavuze ko basanzwe bafasha leta mu migambi itandukanye, acamenyesha ko ari mu ntumbero yo gushigikira mu mugambi wo gukomeza akanovera k'indero mu mashure. Tuje tuva mw'ishirahamwe Sinerac, ishirahamwe ry'akarere, ishirahamwe rigizwe n'ibihugu bitatu vya CPGL, Uburundi, u Rwanda na Kongo. Twiyumviriye ishuri rya ETS Kamenge, turiyumvira komine Ntahangwa. Twashimye kuba iyo ngabire kuko tuzi rino shuri neza, turazi ko ari ishuri rya mbere mu gihugu rifise abana benshi cyane kandi rifise abana benshi mu buraro, kandi n'ishuri rya mbere riramurira igihugu, ari ngombwa ko rifata mu mugongo. Twarumvise ko leta y'u Burundi iriko irashira imbere cyane gose kunagura akanovera k'indero mu mashuri, aho bariko barashira imbere cyane kugwiza amashure y'uburaro. Amashure y'uburaro murumva ko acajana n'ibikoresho vyo kuryamako, sivyo none? Naho rero twavuze tuti reka dufate iyo ngendo nyene, iyo nzira leta y'u Burundi yashize imbere, dufata ko natwe toshikiriza tofashisha ishure imatera. Ntitwirengagije ko hashobora kuba hari ibi n'ibiriyanya bindi bikeneye, ariko ubanza kuryama neza ukavyuka neza, hanyuma ugaheza ukiga neza, mu nyuma bikagenda gute? Ukaronka amanota meza. Musitanteri wa komine Ntahangwa Alexis Harimeshi yashimye ko iyo ngabire, aca asaba abo banyeshure gufata neza ayo mamatera no kugira isuku. Nagomba nshikiriza icese ivyishimo mfise no gushima iyi ngabire ije gufasha abanyeshure bo muri komine ya Ntahangwa. Iyi ngabire rero ije tuyikeneye. Izi matera rero nizi wanyu, tubasabe muzozifate neza. Ishure riguma riramura, abazoza kwiga mu mwaka wa mbere baze basange zigikomeye. Hariho ingeso mu banyeshure usanga imatera bazitobagura, tubasabe ako kageso kabavemo, kuko twifuza yuko muzozikoresha muziryameko, ama muzisigire barumuna banyu, n'imiburiburi zize zimare n'imyaka 5 canke 6. Muzikoreshe neza, zizobafasha kuruhuka, zibafashe gutegura ivyigwa mwaruhutse neza, muryama heza muca muyumvira neza, muryama heza muraboroka neza, muzoca mumenya mwese. Yarangije asaba iryo shirahamwe ko ritobgarukiriza ngaho kuko hari n'ibindi bigikenewe. Banyakubawa mwase w'ikiryo Sinerac, n'ubundi twongeye kandi kubashimira. Nejo nimwagira ico musitara, muze mwibuke ETS Kamenge, canke mwibuke n'irindi shure ryo muri komine ya Ntahangwa. Ivyo twifuza ni vyinshi. Dukeneye ibitabo. Muri Ntahangwa turarondoka cyane, dukeneye intebe mu mashuri. Dukeneye ko mudushigikira mu gisata c'indero. Iyo berekanye ifoto ku marezo sosio usanga ari muri komine Ntahangwa, kuko twagwiriye abana ni benshi, kuko turondoka cyane. Muzogume muri beza, mugume tubayagiza, duhayagiza Sinerac yuko yitayeho
indero muri komine Ntahangwa. Umuyobozi w'iryo shure ETS Kamenge Julie Burikukiye nawe nyene yashimye avuga ko iyo ngabire yerekana urukundo. Hariho terme ngaha yitwa ngo ni carte sim. Bavuze carte sim bareka akamatera kaheze umuntu adashobora kuronka harambiriza. Izo carte sim rero turiko turaraba muri ETS Kamenge turiko turazisezerera vuba. Dusubire dukomera amashi Imana iko yadukorera ibitangaza. Iki banyakubahwa ni ikimenyetso ntabesha cyuko mudukunda, cyuko mukunda urwaruka rw'igihugu. Rero turazirikana neza urugwaruka rwacu ruraye neza mu gitondo tuzoba tuzi neza yuko bazozinduka interrogation bayikora neza, examen bakayikora neza, hanyuma bagaheza bakaduha umwimbu mwiza. Turakengurutse ariko nihagira n'ikindi mutsitara muze musubire mutwibuke. Na bamwe mu banyeshure ba ETS Kamenge bakaba bashimye barakenguruka ku ngabire baronkejwe. Kambaze shimire iyo shirahamwe ryatwiyumviriye ko Sinelac hariho utubazo tumwe twari dufatiriwe ku mamatera, ariko reka tubakengurukiye twumve tubashimira. Novuga yuko imbere yuko tutararonka izi matera bamwe baryama, hariho abo wasanga baryamye ku tumatera usanga tumwe dukunze kutwita udukarte simu. Rero uca usanga mu gihe uryamye kuri utwo tumatera uriko uravyuka imbavu zaba zagize ikibazo cyangwa umubiri wagize ikibazo, ariko nibaza yuko turonse izi matera ico kibazo kigiye guhera. N'ibitanda birakenewe, ahubwo mboneweho n'akaryo ko gutera badufashije kugira baturonse utu tumatera, ko binashobotse boraba mukatwirukira mukaturonsa n'ibitanda kuko byodufasha, kuko iyo ata bitanda bidufise n'imatera biratuma zihera n'ingoga. Ibitanda biratworohera kuko imatera ikiguma ku gitanda wewe ubyuka no kuryama gusa. Imana yakite bitito kumiriza mu biganza cy'Imana yamaye byose duhaye imatera ngumi twigina bashitsi batanye ingabire Sinelac yiwacu tushimira Imana.